kuburya munsi no kuna kuburya munsi twahuye nimbari kintu umuntu yifuza kagisaba Imana simitse kuronka umufasha mutegarukori musangira kabisi nagahiye mahiko no marshwa akwagaza utiyambya ubumwe bukabandanya inka muntu yanjye inyitekira maye chimisoma usinga naye usoma simimana yakumaye ngo twibanyire chimisoma usinga naye usoma simimana yakumaye ngo twibanyire twateye imbuto y'urukundo Imana tukisumwe urukundo rutabaye imfa gusa na numva zo tutandukanya uri mwiza kitwa mwiza undutira bese bose shimko ryisa mutima mwiza mwana waresu neza ufisi uva ufisi uja reka twubake rugume zo gukunda ibihe byose tewe wisoma simibana yakumaye ngo twibanyire timusoma shinga naye musoma bashinga nahe batasoni waruka mu rubanza rw'ubugeni kwa Mbazumutima Sylvestre na Jackie. Ariko rero imbere yuko dutangura imigirwa twekanijwe muri runo rubanza twagira dusabe pastori ari harya adufashe kugira ngo ije kugenda neza dutangire umunezaniro maze ibikorwa bishobore kuranguka. Mana ebisigirwa dusuye gukengurukira kuri Imana isezerano kandi isezerano bishitse wasezeranye ko uyu munsi n'isaha imiryango izokoranye ngaha itandukanye. Mana yacu mu ijuru tubana na Mbazumutima Sylvestre hamwe na Jacqueline kuva mu buto bwabo urabazigama urabazitirira ubagwana intambara nyinshi babonye n'amaso yabo ubashikana kuri uyu munsi aho bakoranije imiryango itandukanye baje kugukengurukira bavuga kugira neza kwawe. Turabigushimiye kuko uri Imana ishikana isezerano ryayo. None Mukama turagusabye kugira muri iki kibanza turimo ko wemeye ukadushikana kuri uyu munsi aho tubona ibirori tunezerewe n'ubukwe bw'abasavyi bawe. Dushishikare kutunezeza zagire amajambo yose yovugirwa ngaha uhezagire iki kibanza uhezagire imiryango ikoraniye ngaha wahingabirana y'urukundo bagashirikirana mu bihe bitandukanye ubagwize umunezero wawe kandi n'ibyo tugira tubafatire Mukama bitwongerereza urukundo n'inkomezi zo kubandanya turangura ishaka ryawe mu mitima yacu nashishikare gushima no guhesha icyubahiro tubisavye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Mukama wacu.
Jackie mwese mukorana n'aba bafise ubugeni uno munsi twagira nico gituma nagira abapastori ku mpande zose uruhande no kuri urugu banyakubahwa mufise urubanza banyakubahwa abavyeyi inshuti bagenzi tugira amahoro mu miryango yose. Ubwa mbere no gukengurukira Imana rugira byose yadufashije kugira ngo dushike kuri uno munsi mwiza tubona ibi birori. Hanyuma ubwa kabiri nagira ku ruhande rw'iwanje n'abo turi kumwe ndabamenyeshe ko igikorwa cyo kwakira abashitsi twakigerageje. Nyakubahwa waserukiye umuryango wa Butoyi Andre, igikorwa tukigejeje ku ntambwe nziza. Twagira rero aba bantu bose bakoraniye hano ishengero mushikirize ijambo rijanye n'uno munsi. Nuko hanyuma batarashikira ijambo abaserukiye umuryango cesaba ubundi wese afise ijambo aja gushikiriza aca gushikira kugira turishire ku rutonde maze dushobore gukoresha umwanya dufise imbere y'iwacu kuko urubanza nk'uko mubibona turi abantu benshi ariko ni rurerure bisaba yuko dufashanya kugira ngo umwanya uje ugenda neza. Ndabahaye ikaze banyakubahwa mushikirize. Tugira amahoro n'umwe mu miryango yacu. Ku izina ry'umuryango wa Nderiya Butoyi no ku izina rya Jene ndi n'iteka muryango wa Karori kubakira ngaha ku musozi wa Shana habaye kuri umurambi mwiza wo muri ishengero Anglikane. Tukaba n'ukuri tunezerewe cyane no kubakira bashitsi beza bacu mwaje tuzi kandi tunezerewe no kubana kandi n'aba bapasitori ba nyakubahwa badushize kuri umurambi mwiza w'Imana, hakaba iwacu, hakaba ahantu tumererwa neza kandi twisanga twese. None rero bashitsi bahire bacu, karibu cyane muri sanze nk'imvura iwabo. Muri abantu twari twiteze, muri abantu bashitse tubakumbuye. None rero n'ukuri muvyagire tubaze Imana, mwumve muri inshuti zo ku mutima. None rero mukabona akuye kamaze guhera, turazi ko muvuye hafi atari kure kandi hategereye hano, niko gutazi hafi ariko kure ni muntu. Turakeneye bose rero ko tubana namwe. Akuye ni kagabaruka mwaheza mugambe, turagambukira mu kiyago canyu, tugira amahoro mu miryango yacu. Akoze imishinga ntahe baserukiye umuryango wa Butoyi Andre, nanje mu izina ry'umuryango wa Karori nagomba
azabakengurukire ku cicaro ciza mutuvyagijemwo no ku nzimano natuzimanye. Ivyo si ivy'agaseseshwa rumuri. Barundi umuco twarawamanye, umuntu ahangaye mu rugo iwawe baramwakira ukamuha icicaro hanyuma ukamuzimana. None rero mbaye ndakenguruka icicaro n'inzimano muduhaye kugira ngo uko iri shengero rikoraniye ngaha ntabwo twakwirirwa turabibwira kuko nibyo bazi. Twebwe ku ruhande rw'umuryango wacu kwa Karori tuje gushitsa isezerano Imana yasezeraniye iyi miryango yacu ibiri. Umwigeme wacu kuva avutse Imana ntiyari bwamwereke uzomubera umufasha, mugabo igihe kigeze Imana yarabimuhishuriye kuko siwe yarondeye umuhungu wanyu. Umuhungu wanyu Imana yaramukoresheje iramwereka uwo akwiye guhitamo, kuko aho yari ari, aho yari abaye ku mutumbi wanyu wanashaka hariho abageni benshi, mugabo Imana yashimye ko atwara umugeni avuye mu muryango iwacu. Imana rero imaze kubibahishurira bose baremeranije ubwabo, baradushikira aratubarira ko afise uw'Imana yamutoranirije. Twiteze isango iyo miryango ibiri izohura, hanyuma tugasabana ubumwe bw'iyi miryango yacu ibiri, ubumwe bwamye mu Barundi, ubumwe bwamye buhuza Abarundi bahana abageni bahana. Ubwo bumwe rero twaraje kubusaba iwacu mu muryango iwacu kandi twarabubemereye. Uno munsi rero tuje gushitsa isezerano Imana yasezeraniye umwigeme wacu, niye umuhungu wanyu. Ngira ngo abenshi mwabibonye baraciye imbere y'abaserukira leta. Uno munsi nabo baraciye imbere y'ishengero nabo nyine basezeranye, barasaba hezagiro ingoro y'Imana naho mubona abo hafi. Twebwe ababyeyi burya twabasabiye ibihezagiro. None rero gushima nawe umugeni mwagusabye uramubona aho babyaragiye. Umugeni yamushikirijwe
kandi ntacyo tugihindura, nabo nyine ntacyo bagihindura, kuko bamaze gusezerana imbere y'Imana. Naho kubakeza, dutera impundu, basabira imigisha mwigeme wacu, aze ashike mu muryango, aze yerere urugo, aze yibaruke abahungu n'abakobwa. uwo ni wo mugisha tubaye turabasabira. Hanyuma nari kuvuga nti aza mutunge neza abasabyi b'Imana, burya bababwiye kandi nabonye ko bumvise, amasezerano basezeraniye imbere y'Imana n'imbere y'ishengero, ayo masezerano nta n'umwe muri bo azobirenga. ngo nk'uko impeta itagira itandukaniro, niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho. Amasezerano n'isezeraniye. None rero bane bacu, Imana ibahezagire, Imana izibahe icyo ari cyo cyose mwifuza, niwo mugisha tubasabiye. Hanyuma ngomba nce mbwirako Catherine wanje ni umwana naretse, kuko wa murumunaje Imana iramwibagije ibyo byose byahungabanije ubuzima bwiwe. Urya azomuberamo byose, azomuberamo musaza we, azomuberamo umugabo, kimwe n'uwanje, n'uwo twirereye. Ni ukuvuga icyo ari cyo cyose kizosabwa mu rugo, kizokorwa mu rugo, azogikora. Nabonye arose nabukwe ikura mwegeranya, uzomuvomera amazi, ntaze yigere abura icanya. Hanyuma ku ruhande rwo kugaba, umwana wacu itongo araza aho riri, arafise musaza we amukurira, haguruka jana kwereka. Uyu ni ukuvuga icyo azokenera cyose azokicishako, yaba jewe yaba uyu musaza we, kuko aramukurira. Ni ukuvuga nicyo ndabasaba mwebwe, mwana wanje, muzomudukumbutse hakiri kare. Abaye ugira kangahe mu bakwe bantu, sinirirwa ndabahagurutsa, turi kumwe ngaha. Ni ukuvuga baze bagendere ku mpanuro y'abakuru babo bambereye abakwe, kuko bambereye abakwe beza cyane. Muzobegera
hari icyo mukeneye guhanuza muzobahanuza kandi bazobahanura neza. Hanyuma ukaramukuje kuturamutsa kuko impombo ziracariho. Tuzoca twigemagema urya musozi wa Gisimba waga ugende ndakwerekeshe icumu aho so yagarukira. Hanyuma rero nkenguruke ku cicaro tubyagijemo, nkenguruke n'inzimano mutuzimanye. Hanyuma murabona n'amasaha ariko ariterera, tubasabe mudukinjurire tubandanye urugendo, tugira amahoro n'ubumwe bwacu. jewe izina ry'umuryango nuko turi kumwe n'umuryango wa Karori nuko ahindukira cyane rwose menyesha baje no munsi yuko ivyo byo gucunga ntavuze ivyo ari byo kuvumera n'ibintu n'ijambo ry'iteka cyane rwose. Umuryango waragiye ubagana ubasaba umugeni, turabasaba baradusabisha neza cyane bataduharuye amano. Turanezerwa baradutonesha koko turatona. Ikibabaza ni igisango cyo mu munsi n'ijambo rije kumva. None mushinga nawe watugorokeye turakengukisha rwose, muragahora murayaga ijambo ryiza murishitsa muko mwari dushikiye. Kanatsinda si twe twenyine, turi mu batoni banyu, turi mu bo mwatonesheje. Turakengurutse rero, dukengurukira Imana cyane kuko mwashyize hageze, mwaje no kwisango twavuganye mutuzaniye umugeni. Turakengurukiye namwe rwose cyane kuri ubwo bwambutsi no gushitsa isezerano. None rero ga mushinga ntaye n'amagendanye karibu cyane, tubatereke tugerageze kugira nk'uko mwatubwiriye neza igihe twazibaye. Umusore musubiye ariko akajambo mvuze acari kare, ntiturakumbukana ntiturayaga, ariko rero ntaco, turabakunda turabagerera izuba. Aha ni abandi twari twiteze, ibyo twategekanije ni iby'umushitsi mwebwe, kandi tubikengukira Imana kuko byateguwe kuko tubisangire. Mwadushikirije umugeni kandi nyawe, kandi twabasabye, twamubonye turasura turamumenya, turamumwenyurira tumwenyurira. None rero kuri murisanze byagira tubasimane tukagusoma rimwe namwe musome kabiri. Turashimiye rero kuba umuhezagiro mwahaye abageni natwe no kuri muri urugo
turawukengurutse kandi turawifurije natwe uru rugo rushasha rw'uwo musore n'inkumi b'abanyamahanga bashasha turabifurije meza abiri. Ndagira rero ko mwamushikirije umuryango tumushikirize Jacqueline, tumushikirize cyane cyane Sylvestre wacu. Nk'uko mwabiganiriye baraciye kubasukira amategeko baragira amasezerano meza. Sylvestre, mwagize amasezerano kuko mukwije imyaka kandi mukwije ibisabwa n'amategeko. Ushobora kuba yuko amasezerano ajyanye n'amategeko yubahiriza cyane. Amasezerano yo mwishengero, ayo masezerano uyubakireko kandi agume mu maso ya kandi areka ruguma ari icitegererezo cyayo, mwubake nkabo imero bibarange byame bibaraza ishinga. Bamuduhaye mu mategeko ya leta n'amategeko y'Imana n'ay'ababyeyi. Ubu rero uramujejwe cyane neza, n'ubu ugume bamuduhaye abyibushe. Uraheza rero umusonere umukundishe umuryango. Imana ibahezagire, ibahe imirima muronke ibitungwa. Imyonga n'inzira mbi, imyonga ihuma n'idahuma uyimwereke aho ugendera, aho yagendera. Mugazi w'inzira, inzira nziza, inzira z'umugoza bwiza wawe na Jacqueline. Arabagarira inyana ya Miriye. Urayizi Yezireli, nk'uko muzokwerera nirere yera urwanyu ibyaye yisubirize, muze muyeko abagenzi n'inshuti. Hari ijambo ryo mu mushinga ntaye muduge werekeje Jacqueline aho hantu bakire umuhoro yakire isuka. Mugende rero muharabe muharime muhahande hatari ahantu, hanyuma mugire imirima, mugire umugisha, murime mwimbu, muronke batunga nibatungiza batunga igihoro. Ukira muryango w'Akarere turifuza yuko twagumana ngaha muri iki kibanza kandi ni heza, ni umurambi w'ikundi kandi Imana iri hagati yacu. Banyakubahwa pastori bari ngaha, aha twagira ibibako. None rero nyakubahwa muryango w'Akarere dusangire meza, dusangire n'aya masaka karatsinda uko twatanguye duhumbi ndiko murati ko twakira hamwe atangura atakara. Tuba dusaba yuko Imana yabumvise imbere, tugira amahoro n'ubumwe mu miryango yacu.
bamuze ati abakuru amatwi agufunze yumva yaga neza. Ni ukuri kuno munsi w'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane umuryango iwacu turaryohewe cyane kandi turyohewe nuko imiryango ibiri, umuryango wa Karoli n'umuryango wa Andre bose twasanze bayaga bahutse. Mu minsi iheze bari baturiye akara n'ibyo batubwira yuko umwana wacu yakundanye n'undi mwana hanyuma baca mu nzira nziza maze babishikiriza abavyeyi b'iteka bazabihezagira babereka inzira nziza ari uno munsi dushitseko. Ni intambwe rero idasanzwe, ni intambwe y'icubahiro. Nagira ubwa mbere na mbere mubanze mubakomera amashi abo bana. Murakoze cyane. Iteka nk'iri rero si benshi bararironka benshi, mugabo hariho abo bidakundira kandi kenshi ariko usanga bitari bapfuye ko mugabo ugasanga shetani yabashije mu zindi nzira. Mwebwe rero nk'abana b'Imana mwatoranijwe turabakeje cyane umuvukanyi wacu Mbazumutima Sylvestre ko yaronse umudamu mwiza, umudamu w'iteka yitwa Jacqueline. Mbazumutima, turazi yuko uri umuntu yiyubashe kabisa. Uje amwe batanga kumuvuga sinova ngaha kubera dusangiye ishirahamwe. Hari ishirahamwe dusangiye kandi rimaze umwanya muremure. Twagenze tuza turafashanya gukebura ishirahamwe ryo gufashanya mu iterambere. Iryo twarigiyemo tubone yuko ibitungwa bigoye, nico gituma mu tubugaba mutaza kumva ndamugabira ibitungwa. Muga twatoranijwe yuko twokwiyumvira iterambere tubaha ibihe turimo. Rero nyakubahwa Mupfasoni Jacqueline, urateye iteka kabisa nawe kuko Mbazumutima muri iryo shirahamwe ni kirumara y'ukungurana ivyiyumviro. Ni umuntu tutibaza yuko yarakeneye impanuro, mugabo kubera yarasanzwe n'abaziha abandi agiye kurenza cyane. Bimwe twumva abakozi b'Imana bagiye bavuga, twe turazi neza ko Mbazumutima ivyo bitazomushikira. Turabihamya, turabishingira intahe kubera turamuzi, turazi yuko ari umuntu w'umutima mwiza, umuntu w'umunyabikorwa. Nk'icyo coco c'ubunyabikorwa hoho ngira nta n'umwe yobideha. Turazi ko ari umuntu afise umwete mwinshi cyane. Rero turakwifurije urugo rwiza, urugo ruhire, urugo rugenderwa, urugo rw'urukundo kuko rurasanganywe. Ubuho mugize urukundo muri babiri, nukuvuga yuko mu minsi iza Imana isanzwe iri muri mwebwe izobateteka isumbirije ibyo mwari mufise. Abavyeyi namwebwe nyene ni ukuri murateye iteka cyane. Turabakeje rero kuri ino ntambwe idasanzwe abana banyu bashitseko, abana bacu bashitseko. Tubemerera neza yuko iri banga ryo kurera ari ibanga ryiza cyane kandi Imana ibikunda, kuko iyo uteye intambwe Imana yayiryohera rwose.
urubanza nk'uru ni urubanza rukomeye rwose. Nyakubahwa pasiteri yakivuze sinobigaruka ko mugabo niko rubanza umuntu w'umugabo canke umuntu w'umupfasoni yitegurira kandi akaruha intumbero. Rero nyakubahwa Silvestre nk'umutwe w'urugo turakwifurije guhagarara neza mu rugo, turakwifurije kugira amahoro asasagaye, turakwifurije kubaha no gukunda umupfasoni wawe, kandi umupfasoni wawe turakwifurije kumugambukira kugira ngo urugo rwanyu rugire urugo rw'ingata, urugo rufise icubahiro ku Mana. Kujanye n'ingabire z'umutima yazo izo dusanzwe dufise twebwe muri rya shirahamwe, ubona ko abafondateri bazo bariko baratera intambwe bose, umengo yari yarindiye kugira dusohorana. Hanyuma hariho uriko aranyandikira ambarira ati umumbarire ati ka kajambo twaba dushikirizanya iminsi yose impera y'umwaka, ati azoza gukeze wumvise ambaza uzoze kunkeza, kuko ako kajambo nibaza ko togasubira ngira Rolanda yateye iyindi ntambwe. Muri iryo shirahamwe iminsi yose twendorane muri Desambre kuri bonane twaja tugushikiriza akajambo kajanye no kwevuriwa uko umwaka wagenze, mbere tukavugana n'undi mwaka ukuntu tugiye kuwutangura n'ibikorwa bikurikira. Rero mbaza umutima yamashikiriza umusaruro ukwiye, wa wundi ari hanze niwe yanyandikira ambwira ati mubwire kabisa yuko muri intambwe idasanzwe muri kumwe ni Cakara. Mbwira ati iryo jambo rya twedorane niyagaruka muzoca muza kugira tugire iyindi evaluation. Rero imbere y'uko aza nashaka ndagusabe uri kumwe n'uwo mupfasoni wawe muze muce hajya ku rugo iwacu, hanyuma tuvugane akandi kajambo, iyindi proje twoshira muri iryo shirahamwe tureko tweza tukabandanya, kandi azi yuko ko mu mwaka wese wagize umusaruro ukwiye, n'ubu nyine nta kizobuza yuko uza tukongereza tukaronka undi musaruro usumba ujyanye kugira amahoro. Hakumwe muri wa mwaka wasa n'uyu, mbere n'itariki yasa n'iyi, hamwe mwazi wacu tukanezeranwa, niko n'uno munsi tunezerwa. Dusubire kunezeranwa kubera urubanza rwiza abana Silvestre na Jacqueline batweretse. Ukuri Imana ibahezagire, ndabasaba ko bakomera amashyi kuri uyu rubanza. Ego twaranezerewe kubera abashinga ntahe bari imbere, ari uwo kwa serukira umuryango wa Nereya, abo yaserukira umuryango wa Karori, mwayazi neza mushika ku ijambo. Iryo jambo rero ryo ryaduhuje n'uno munsi, niryo risubiye kudukoranya kuri umugoroba kugira ngo umuryango wa Karori werekane ko utayaza amasigara acicaro. Nta byinshi rero mfise mvuga muri aka kanya, sindi uje mu mihezagiro uravye urugendo mwagize mukurikirana iby'uru rubanza. Imihezagiro itandukanye yatangiwe mu isengero, no ngaha abavyeyi ibyifuzo by'imihezagiro birakwiye kugira ngo hamwishitse ize ubuhe ubuzima bwiza aba bana bubatuzara. Tunovuga gusa nubira Imana rubira byose, we wakiriye ibyifuzo by'abakozi b'Imana n'iby'abavyeyi,
ku buzima bwa Sylvestre na Jacqueline turagusabye n'ubu ushikirize ubishyire mu ngiro ubashikirize ibyo babasabiye ego kindi naco ni by'ukuri ubuzima abubatse urugo rushasha bacamo buba butoroshe kenshi turaja mu bukwe bw'abana kumwe ugasanga turacibuka ntibamenye neza inshuti icyo bapfana ingene begeranye ubu bavuga ijambo kuri jewe ni marume murumva ko Jacqueline twegeranye cyane nonezerwa cyane na jewe mvuze nti ndafise icyo ngaba mugabo mwumvirije amajambo yashikirijwe na se wabo ngaha yavuze ati Jacqueline araronse azomumara umubabaro byahungabanye azomusubiza n'umutima twese ibyo bintu twarabiciyemo muri makeyi nagomba kuvuga ko ariko ndagaba icitwa inka bihembe ntazihari byinshi zaragiye ibyo twasigaranyeho arafise yavuze ko azomuja imbere akamwerekesha icumu itongo risigwa na se ni byiza cyane ku bwanje rero uko nabivuze nagiye nifuza kugira ijambo mu ijambo nomugabira ariko rero hari indero nje nakuranye murayivunge ko nayigiye kuri data yarakundana n'izina ryo ryaramuranga ariko yamambwira ati jewe singabira mu rugo rw'uwundi mugabo na jewe singabira mu rugo rw'uwundi mugabo niyo ndero naronse umunsi mwaronse akantu muzoroze mundabe tuzomara imirungu hanyuma nzomera icyo ndababwiye tugira amahoro tugira amahoro y'Imana n'ubumwe hagati muri iyo miryango yose nk'uko ibyo ahagarikiye runo rubanza cyangwa ariko aratanga umwanya kugira ngo abantu batandukanye bashikirize amajambo meza ndetse anaryoshe kumviriza natwe rero turabakengurukiye kubona muhanga umwanya kugira ngo tugire icyo dushikirije mu izina rya paruwase Saint Marc sanzwe tubyagiye mu hano ibyo tuvuga ni byinshi kandi ni byiza yaba abantu uyu muryango mushasha washinzwe nabo ngaha rero nagomba kuvuga cyane cyane mu izina rya paruwasi Saint Marc nk'uko arebye niko ndavuga uwa mbere wewe Jacqueline nagomba mbanze mvuge uyo mbere y'uko ntambukira cyangwa mvuga kuri uno muryango washinzwe n'abo babiri ariko bacitse umwe umupasitori yashikirije ijambo ry'Imana hano yavuze ati uyu mwigeme twaramwiyereye nubwo ababyeyi bamureze ariko yabaye umwana utari muto hano kandi n'uyu munsi akihari na jewe ndamuzi haheze ibihe bitari bike bavuga ku giti wanje ariko no mu buryo bw'ishengero tumaze igihe tuzinanye icyo nagomba gushikiriza ni uko hari ibikorwa novuga bitari bike asanzwe adufasha hanyuma tugafashanya tukaba ariko bubaka ibikorwa cima hamwe tukanezerwa n'ibikorwa asanzwe akora reka tubanze tumushimire ijanye mufashe dukome amashyi nuko mukengurukira twabiteha kumushimira kuno munsi Imana yaduteye iteka ikaba yamuhaye gushaka kuri ntambuko yo kubaka urugo rwiwe ingabire ikomeye cyane ayigumye Sylvestre
yashitse ingabire yiwe. Rero Jacqueline turamukeje muri paruwasi Saint Mark, turanezerewe cyane. Reka ndabasabe abo muri paruwasi kuko mu mashushanyo twese mu izina rya paruwasi n'ukuri abari ngaha n'abatari ngaha n'abari hakurya y'amazi bahoze basengera hano, ndazi yuko banezerewe, barabona yuko ubu bisigaye byoroshe gutanga amakuru mu mwanya mutoya. Aha ndabona yuko bariko barabikurikirana kandi bahimbawe. Harya nuko gusa telefone bayimwatse kugira ngo ntabasama, ariko harya ama message haja kurongera umwanya bari gusanga ama message telefone biremerewe cyane. Turamukije natwe mu izina ry'abari hano no mu izina ry'abafashoboye kuba hano kubw'ibi na biriya. Muri mazina nyine rya paruwase nagomba mvuge gutya, uwo asanzwe afashe ibikorwa navuga bitari bike kuko tumaze gushikiriza. Twagomba murabona yuko ukwezi aho kugeze no munsi kugeze hagati itariki 15 z'ukwezi kwa kane. Rero nagomba ndamusabe kandi na Sylvestre abyumve, muri no minsi 15 isigaye kugira ngo kuno kwezi guhere, kundi uzaba mutorekoreye iminsi 2, kundi iminsi 2, iminsi imwe gusa iminsi 15. Ukuvuga ngo iyo minsi isigaye yose no kuri muze gufata akanya munezerewe, hanyuma mwakira abashitsi muganire reka mumererwe neza, ndetse azohore aza no ku kazi yarasanzwe adufashamo mu bikorwa yarasanzwe afasha paruwase, azoze ndetse hakeye gatoya izuba rimaze muriko murabibona namwe ntaze yihute cyane, ariko gusa muri iyo minsi 2 gusa azoze, hanyuma yegeranye ngo mwanya mutoya ace asubiza kuraba Sylvestre. Ikindi naco nagomba gushikiriza ijambo rya kabiri, ariko niye kurangiriza ko uyu mukristo wa hano cyane n'umwana wa hano. Rero ni ukuvuga ngo twebwe twari dusanzwe tuvuga ubutumwa ntabwo hanze, ubu tuzakomeza gusangira ubutumwa. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ubutumwa tuzakomeza kububwirana, ni ukuvuga ngo ugiye kubwira ubutumwa umuntu ugasangira ikiganiro, uca umenya uko amerewe nawe nyine akamenya uko umerewe. Rero nibaza yuko bizakomeza kugenda neza kuko byahora bigenda neza, ndetse birushize kuba byiza. Yesu abahezagire. Babyeyi bahise mubaha mwese muzi n'icyo Imana yamuhaye, tugire amahoro n'abari Imana kwa twese. Singavuga menshi, tubamerera kuvuga ku izina ry'aho tuvuka n'uko yabivuze, hanyuma rero kuvuga no ku izina ryanje mu majambo make cyane. Ku izina ry'aho tuvukana ni umunezero cyane wo gushimira uwo tuvukana Sylvestre Bazumutima, yasozereye neza mu buryo bwiza bubereye urugendo yamaze iminsi rw'ubusore rutoroshe kugenda, kuko umukozi w'Imana ati bakwiye guhabwa pole. Natwe n'ukuri nk'abo tuvukana turanezerewe cyane ko tumukeza ko yarurangije amahoro, akadutera iteka kweri. N'ababyeyi umubyeyi wacu dusigaranye hajya aye akamutera iteka, akamureka ibirori nk'ibi. Ni ibintu rero byo gushima Imana yacu niyo yabikoze, si we nk'uko umukozi Imana yavuze, si ibintu yo kwirata ariko n'ibyo yo kurata Imana yiwe. Ikindi ku izina ryanje mutangwa ko n'umuvukanye wanje, ariko ni nk'umupapa wanje.
mvuga nko kujya mbaza umutima serivisi yabaye mu kibanza cy'umubyeyi imyaka irenga 20 ari wanjejwe kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Rero uno munsi ashyize ko bino ntawe biranezere rwose, yaraneze nko mu mashuri ahemba amahera make ngatwara ayarenga igice cyayahemba atamutsi uranze kandi atana amategeko ubuvuga ngo abisoza kuko sinari kumwitwara atabikoze. Abikora neza, aranyigisha na universite ndayiga, aguma nkwitera ndajako, aguma amfasha kujya ku mubyeyi awukora amazina araho. Rero uno munsi yanezerewe ko ibyo byose wabikoze ku mutima w'urukundo nanjye ndabibaye. Ikindi ni uko ibibazo bimwe nakunda kuyagaragaza ariko ivuze bukene ivuze yari inkuru Imana ikema abantu yaremye Adamu umushyira muri Edeni ahari ibyo yifuza byose. Ndavuga ati ndamuremere ndimo undi muntu yamufasha gutunganya ishyamba umurima wa Edeni, ngo amaze kumubona akamwumva karamwica. N'umunsi mbaza umutima ari kumwe na Jacqueline babona ko afite akamwemwe atekamo yahorana. Rero umuvukanye wacu icyo twugabira twavuganye nabo tuvugana tuti umubyeyi twumvise ko yavugabiye shashi kubera wari usanzwe unatonye yari yaravugabiye n'ikibuji kiri haruguru y'irembo. Rero twavuganye nabo tuvugana tuti turabishe twamufasha, umwe yamwemereye gukirimisha ubundi yamwemereye mu mabusigara n'izindi nanjye tumugurira imbuto. Tuzoheza tubabwire Jacqueline na Sylvestre ko umunsi wo kuja kwimbura ibyo twahishe. Ku izina ryanjye rero n'umuryango wanje nabwiye ko twavuganye n'umuryango wanje ntabyo noguha bihuye n'ibyo wankoreye. Ibyo nobwira nobwire n'ijambo Imana niyo bishobora bihe, ariko tumaze kuvuga n'umupfasoni wanje yavuze ati urugo rushasha reka turabe reka tubanza ibiro 30 by'ibihano twabikwemeye ko ibiro 30 by'umuceri twabikwemeye ko ku munsi wa mbere uzozuba umunsi wawe. Rero bandorowe murambara muto nukuri Sylvestre sinokuhimana gukora nakorege ngo baze nabyo abana nakorege akayimo sinokuyo. Rero zijya wamana nizo waye n'abandi kuko bavuze ijambere yanjye bayivuze bakibaze n'abandi isaba izibizira cyane ngiseri. Ubu rero nawe uzakorayo wiga nibaza ko wamanuye neza nawe ukabihanura nabi. Icyo gusa bavuga ni kibi, iyo atari Yesu yubatse abubatse baruhira ubusa kuko abakozi b'Imana yavuze n'imutagima nta tafisi yakoreye ngo twunda kandi nabwo mu nkunda Imana yabishatse ko uko nyine bimeze. Nimagira ifatiro Kristo mu rugo rwawe uwo munezero ufise urubuza ukamwenge n'urwo rukundo rwaje gutyo nyene atabasavye uwundi uzoguma birandara. Izi nshuti mubona ngaha ziri ngaha tuzokwizibazizana kane na gatanu ko muracyari bato baracyari mu mwanya wo kuzirondera kandi Imana ibindi byose izina tubiramahoro. Kugira amahoro y'Imana yatanga ko nta hantu hari umuntu nayarondera ngo nayaronke atangwa n'Imana. None rero muri ibi birori
mfasha akanya nanje nk'umuvukanyi aserukiye abandi icyo guhera ko gushimira Imana yaduteye iteka mu muryango imiryango ibiri bikagenda neza tukashika kuri iteka rihambaye kuko kenshi ntibikunda bamwe murabona murakunda kubibona byanse ariko byakunze dukomere amashimana. Rero ariho akarimbo muranumva singomba kuririmba bavuga ngo Imana yatujabukije imyonga myinshi ngo iyo Mana niyo gushimwa. Natwe twagomba dushima Imana kuko Imana yazigamye umuvukanyi wacu iyo myonga myinshi yo muri iyi si tugenda ducamwo ntimutware ariko akaba ajamutse ubukumi. Imana ihabwa icubahiro. Iyo bitagenda gutwara igikorwa n'isoni ariko arateye iteka abavukanyi, arateye iteka umuryango. Imana imuhezagire. Naje navuze ku ruhande rw'iwacu kuko hariya naho n'umunsi ko byagenze mugabo bose ni bamwe turabakunda. Yego turabakeje rero umuryango wa Mbazu na Jackie. Icya kabiri kumbure n'iri jambo ni ryo kubaha ikaze mu bavukanyi. Turabahaye ikaze kugira ngo mufashanye natwe ubuzima bwa buri munsi, muze muduhamagare tuzobana namwe tubashigikire tubafashe ibyo tuzoba dushoboye byose. Muze muduhamagare kuca ico cyose mugira muti aha nakabi ico yoshobora ariko natwe tuzobahamagara kandi muze mutugamurukire ko niko ubuzima bumeze. Yego gushigikirana muri ibi na biriya rero cyane cyane nico turashimye Imana ko twumvise Mbazu nawe ari umuntu w'umwete twari kuri wacu ariwe tuzi cyane ariko bibahuza naho tuzohava dusanga bibaye byiza cyane. None rero Imana ibizikomeze ibane namwe ibe mu rugo rwanyu. Rero umubyeyi ngaha yaserukiye umuryango yavuze ati hariho umusaza we mukuru, ibyo ndi mukuru kandi ubutumwa yampaye nzobukora nk'uko twari dusanzwe tubigenza mu mahoro no mu mwumvikano. Bizobandanya bigenda neza, bizoshiza vuba byiza. Muzodutuma icyo ari cyo cyose tuzokibafasha, tugambukira hanyuma namwe mugambukire umuryango kuko harimo abakuze harimo abakiri bato umwe wese muco akeneye. Rero twajyaja mu byo natumwe n'abavukanyi ariko kumbure hamwe nshira ku rwanje nuko rero bose ntibohaguruka ngo bavuge. Rero kubera ko bose batohaguruka ngo bavuge ariko kumbure abifuje kubateza mu bundi buryo bari hafi boba kuko dusiganwa n'umwanya kugira ngo bavume bakoreshe ibimenyetso amageste nayo aravuga hanyuma tubandanye dushima Imana. Yego ibisigaye turacana kumwe, ubuzima buratanguye muri babiri natwe tungutse uwundi. Nuko rero sinagomba kurambira, nitugire amahoro ya Kristo. Tugira amahoro n'urukundo mu miryango yacu. Mpagaze ngaha kuko umunezero wa murumuna we wanje mwetata wacu bazi umutima zifite rubanza uno munsi kuko ni murumuna wanje. Yewe rero mumbabarire igihe nakora urubanza nubwo ari mu rubanza rw'ibaziribese murumuna wanje yamwibabereyemo ibice bitatu mugabo narigabanya guteka kugira ngo tugure umwanya wampaye ukunda. Bari muri Silvestre n'umunani barakoranye barahangurana hanyuma nubwo ari n'umunani yataramandura neza kandi rero mukuru wanjye ntabwo ukora urubanza wakora umuryango hanyuma nawe ndamwumvira kandi twagakorana neza twakura ndubaka ngasohoka hanyuma ntabwo rero nawe urashobora
kristi dobiganire n'abenereri rero harimo ijambo rya mbere ryarimo impanuro barimo ziba silvestre angendeye yakunda kuraga telefoni sinamenya aho uriko uravugana mugabo rero uno munsi nabonye aho bariko baravugana yari Jacqueline rero Jacqueline nakanikaje umuryango wacu hanyuma umwaka uheze twarigeze kuya kumusabira amata umutima hanyuma baravuga yuko umuryango wa Jacqueline mu ntara 18 hose bafise imiryango bafise umuryango bagera hirya no hino bagera bararondera abavukanyi we natwe nabwire yuko natwe iwacu ndazi imanza amaze kuzimara mu ntara zose uko ari 18 natwe byumvikana yuko natwe umuryango wacu mu ntara zose dufise umuryango iwanyu mwiyakuriye umuryango wanyu ugasanga mu ntara zose murafise inshuti natwe muri uko nyene imiryango aho tugiye hose turasaba indaro ubu rero no muri Karuzi si rya mbere tuhaja twaba tuhaja kuko turafise inshuti nyinshi ziri Karuzi rero hoho n'abatavyamakuta kumva twisanga ni nacyo gituma mbona twatabye gushika n'amasaha urabona ko twatabye kubera hanyuma ntabarangiriye kubera bambwira ko ntutangira ijambo rya gatatu ryaje kugaba jewe mbaze umutima imeze tuwaje igihe nagira urubanza nk'uko yamanuye barangabira ndaryoherwa uno munsi gatoya naregeranye ibugarama aho muhunga bashobora ati ihane igihanga ari ibihumbi ishobora kuba ibihumbi ati hari inka zimenyereye igihanga ati rero ati nawa umuraye uyikunda ukunde umugurira igihanga narabiraba rero byinshi sinabiganye dawe icyo mubwira ngo iyo nka y'igihanga ayikura ibyoroshye hanyuma ndabitunganikuye ubu rero nagomba bari kuvuga serivisi ko iryo jambo rya nyuma ryari kugira ngo mugabire mugabire iyo nka azaje kwiraba igihanga iyo nari namuzaniye yari yamusanga mugabo nawe araba iyo azokura uzazoyita nta ngorane yazoba ari ya nka yo mu muryango cyo kwa se wawe nk'uko nanjye bangabiye igihe nagira urubanza barangabiye rero nanjye nagera mugabiye kuko twebwe y'umuryango iyo nka ya namugabire musama nawe naho bazoba igisibize yadogo leta ya musama ize nawe akayifashisha kuba barimo nawe cyane abana b'iwanjye batende hanyuma nuko bambaye yuko umwanya ukagenda barikutari kuko by'ibyo kuba twari byinshi uzabone kumeze nawe yamugabire umwana aturaba nawe ararebe y'indi gihanga indi bujumbura tugira amahoro Yesu Kristo ashimwe reka ntaravuga byinshi sabe abavukanyi banje baze baranyaruka cyane bakiza hariho abavukanyi ba Ningabire Jacqueline b'amaraso ndetse n'uwo yavuze twese dusa n'abavukanyi ariko urukundo yagiye aratugaragariza rero kuri uyu munsi turanezerewe nyinshi nta bagabo gusa tuvuga bizi turanezerewe cyane turi ngaha ariko ntituraba gusa turi benshi cyane harimo n'abandi bavukanyi bamaze kwicara hajya turanezerewe hamwe akajambo uyu mukunzi wa Ningabire Imana ishimwe uyu munsi turanezerewe ku bwa Ninga ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo icifujwe giteze ngo turavuna umutima ngo ariko iyo gishitse kinezera umutima rero turanezerewe abatoya ba Ningabire abandi bakuru biwe kandi ni kure urazi ko dufite ibiti byinshi kandi Bujumbura nta biti bihari rero twarifuje kuguha amakara uzokoresha muri ino minsi ariko kubera ko ari kure amwe twayavunaguye ari mu ibahasha ariko mu rwiza azoza agaragara uyabone ari amakara nyera mu yirabura uzokoresha muri ino minsi rero wakirayo
korale uwo bashinze ko yoshikiriza ijambo ashike hano. Imana ishimwe cyane. Izina rya korali abahizi ndashaka gusaba abakiri hano mu Rwanda batari bake kugira ngo icyo nshikiriza ndayishikirize ntekane. Hama turashima Imana cyane ku bw'uyu munsi mwiza wa Jackie n'Ambazu. Uyu munsi bakubaka urubaho ni umunezero kuri twebwe nk'ubu twari dufise Jackie hagati muri twebwe imyaka myinshi. Abatari bake babenshi bamusanze muri korale bakira ufise kuko Imana niyo yashize mu mutima wiwe. Rero turanezerewe cyane, turashima Imana yabateye igiteka ikabahuza n'umugisha kuri twebwe n'umugisha ku ishengero ry'Imana n'umugisha ku miryango. Turashima Imana rero kugira iteka kandi dufashe n'umwanya dukeza ababyeyi b'amaraso n'ababyeyi b'ishengero kuko natwe kenshi bamara dusengera ibi ni ibyama by'amasengesho mu dusengero kandi n'abaduteraniriye hano ishimiriza mu gato icyo barahiza ko ni kubakeza hagati yabo no kuba ntamuheza nyuma ni uko Imana nizigira abasenga iri hagati muri bo kandi izohaza imitima yabo. Ijambo ryayo riratubwira yuko umunezererwa n'uhoraho nawe azohaza imitima yanyu yifuza. Iribuka amajambo twavuga mu kuba turakuvugisha n'ibyo ababyeyi bose bavuze Imana ibasha kubishitsa ku buzima bwabo. Nibyo tubifurije kugira ngo kugira neza ko Imana kose kuze kwame mu rugo rwabo iminsi yose bazomara kandi tuzabinezererwa. Ikindi tunahita gusaba cyane mbazi bazojana murekura nawe asanzwe ari umukozi w'Imana ndazi ko atazi amahoro asanzwe akundana cyane akunda igikorwa cy'Imana ibyo baradufasha turizera ko azisore Imana. Umwanya ni yize ko teguye akaganiro ke kacu ngo kamushikirize. Murakoze cyane, Imana ibahugisha. ariko abasokuru yamaze mu Kirundi bavuga bati nta mucunzi yabwiyimye. Ndagira mfate akanya gatoya shikirize ijambo ry'umugwi twise ihuriro ryo kwa sokuruza wamaze umutima Silvestre. Uwo mugwi ni umugwi wagutse urimo imihana ya 6 n'abayamukamo bose. Twagira rero bwa mbere tukenguruke ngene bagiye batera amashurwe bajya bageni bazi umutima n'ivyo bamuvuze mugabo turigarutse ko vyo dutevye. Bazi umutima yakuze kera ataruka ku rugo, ni ukuvuga ibyo akora ntaho bigerwa. Ibyo bavuga by'ukorora by'uburanguzi byo gukora ibikorwa byose by'umuryango yabitangira akiri muto. Nicyo gituma nagenda basabe umwe ashimye cyane. Mwaba mwibaza ngo ni ukwikunda twavuze iwacu gusa, ariko ababi iwacu nyene n'umuryango wo kwa Bizi bihweje umugeni twarose uno munsi bya Jacqueline. Bamwe mbere batangura kubazanya bati mbega ko baguze cyane umusirikare cyangwa n'umupolisi. Burya igishu ryatowe abandi baje bavuga ngo ya bashobora kuba ari umunonotsi muri babandi baserukira igihugu ngo kuko turazi intambuko ziwe ashobora umurazo kwera. Burya ibyo byose babivuga tutaraja mu misa, tumaze gushika mu misa hoho bavuze bati ubuhohoda vyoroshe. Bati ntabwo ni afise imico myiza yose arazi n'ubutazira kurya.
nagira nawe nyene umumera amashimeri gaca nogera kuri ivyo mvuga nti ivyo arivyo vyose urwo rugo rurimwo umuntu w'intwari nkabase umutima n'uwundi muntu w'urukundo kandi akerebutse na Catherine, urwo rugo nta makenga muzo gutera. Nico gituma rero twagira duce tubwirwa ko tubagabira, nagira nce mpamagara abari hafi b'umuryango kwa Berizi babishoboye bahaguruke twegere hano tumushikirize akaganuke twamuteguriye hamwe n'uwo bubakanye uno munsi Jacqueline, twifuriza nk'uko n'abandi babifurije kugira urugo ruhire, kugira urugo rw'ingata, bagwiza abagenzi, babyare imbuto zose, bagire imirima n'inka zo kwitabira murakoze. Abasabe bashike hano rero baca batora n'agafoto gatoyi tunyarutse. Raba hirya no hino inyuma yawe urabe ko n'umuryango wacu turagukunda, karibu urisanze. Imana ibandanye ibahezagira ibazigame mugana umutima w'urukundo. Ejo Silvestre yafatiriye bakagata simbira Rusaka, simbira Gitega, simbira ni mu ntara nyinshi urasimba ariko asanga umuryango namajambo y'ejo ndakubicisha rero murakoze Imana ibahezagire uburyo gato murakoze. Imana natwe hano tunezerewe dushaka neza ko umuvukanyi wacu Mbazo Imana uyu munsi yagiye igaheza ikamutera iteka ikamuha umuryango. Muri natwe twumva protokole turaryohewe kandi ndabasaba kugira ngo tube turegereza hano nawe dusanzwe turi kumwe muri uwo mukwe maze turakeje turakeje. Imana ibaje imbere, Imana ikomeze kubagira neza, hanyuma kandi umugwi wa mu gusanzwe uzi bantumye Imana iguhe umugisha impande zose, hanyuma kandi banezerewe no kwitanga kwawe ku gikorwa cyacu cya protokole, tunezererwa twishimira, hanyuma turavuga ati bize kuri tuze dushamiyo natumushirikire kuko umuvukanyi wacu. None rero Imana ibahe umugisha, Imana ibahe neza, watanze umwanya ikonje kuri umwe kandi tutashaka kubitanga nta ngorane.
natwe turabikoji rero nta kibazo hanyuma umunsi twasuye kubona hamwe tudaduhagarara hasubiye kugira tuguhamagara ati nyambuka nunyaruke ahantu hagarukene none rero nabifashe kugarura kuko aho batubwiye urahazi Yesu hamaze urahazi barashoboye kugera mu nama baritegereza barabona iwakuvuganira none rero wibakiye kandi bashimire ntiyari bwakure mugabo ntaco bikoreza uyorore riheze ikure murakoze cane Imana ibaho umugisha sinzi kwishaye kubivuga babikore umwanya tujanye Imana ibahezagire umuryango mushasha wagize ubugeni uno munsi batubwiye yuko bafise akajambo sinzi ko ari umunezero mwinshi nuko hari ikindi bagira batumenyesha ariko batubwiye ko hatarenze iminota ibiri mudufashe iyo muyihanganire hanyuma pastori mukuru ngaha aca adufasha kugira ngo sozere ibikorwa neza nk'uko twabitanguye adusabire Imana iduhezagire iyo tugiye kuja mu bizokurikira murakoze. Yesu nashimwe Kristo nagarutse ngaha nk'umuryango mushasha Imana yahezagiye jewe sinza kubanangira ko amasaha ikagenda si ijambo ry'ugushima ijambo ry'iwanje nagaze gushima Imana kuko niyo ifise byose mu minwe imigambi yacu yatuna Jacqueline ni Imana yayifitiye mu minwe nta ruhara je nagize ruboneka cyane kandi Jacqueline nta ruhara yagize rurimi ruboneka rwose ndetse n'ababyeyi batwibarutse nta ruhara bagize cyane kugira ngo uyu munsi dushoboye kubona uruhara no rw'Imana shimira Imana cyane rero ko yatuzigamiye ikashobora kuduhuza twe nawe hanyuma ibiganiro byari dufise muri icyo gihe cyacu twari turateguriye biragenda neza hanyuma shimira ababyeyi batwibarutse ntako batagize kugira ngo rero mwebwe nk'abana babo Imana yarafashije baraturera turakura rero turabashimiye cyane tuvuye ku mutima uyu mutamakazi yicaye ngaha hari ijambo yarambwira ngiye mugira kumuraka mbe mwananje zonyereka umukazana ryana mutama bambo icyumba wari ufise uno munsi Imana yabitoje nicyo gituma nabyo ndishimira Imana cyane hanyuma ndashimira Imana uhereye tukaza naho dusengera uwo munsi ari bashe kudutoreza iki gikorwa cy'uwo munsi baradusengeye Imana ibahezage kubw'umuryango mushasha ushinzwe uno munsi hariho n'abandi muri mwebwe hari abashoboye gutahuka batashe bahora bambaza ati Sylvestre ni biki wewe habuze iki ko tubona n'abandi bashigikira wewe barabuze icyo tumana uteye imbere tukadagushigikira hariho n'abatashoboye kuza kubera imvu zitandukanye izindi manza canke aje abajabutse mugana bone itariki barayizi rero kuko umuryango ndabashimiye mwese mwahagaritse ibindi bikorwa mukaza dushigikira hamwe na nimwe
Imana ibamere umugisha. Hanyuma nk'uko amajambo yagera kugwa yariyo aya majambo y'umuhezagiro, amajambo y'impanuro, kandi izi mpanuro zahereye imbere y'abaserukira leta, baratwigishije ingendo zo kwifata mu rugo tugiye gushinga. Rero twayifashe nk'amwe tuzobigendera no kw'ishengero aho dusanzwe dusenga. Imbere y'uko itariki ishika baraduhamagaye turagenda baratwigisha yo kubaka urwabo, hanyuma baraduha n'impanuro akari inyigisho zo kwigisha abantu bari gushinga ingo zabo. Rero turashimiye cyane bivuye ku mutima umurongozi wacu, Imana imuhe umugisha. Rero ntarandiriye nshimiye abantu bose bitavye umuryango. Ndashimiye n'abantu batwifashishije igikorwa ko twabikora, nabo bitaryoheye kuko byose ntibiryoha. Nabo ndabashimiye. Imana ibahe umutima w'urukundo wo kugira ngo abantu bigende neza mu miryango. Hanyuma jewe ijambo ryanjye rirarangiye, umugana nsabe pasiteri atwihanganire gatoya dushiremo indirimbo nyamba bayifise haje hanye ngarutse imbere yawe nje gushima. ibikorwa byiza n'ibinezero biri hano nkuko babidusabye. Rero turangize dukengurukira Imana. Mukamana data twese turagushimiye yuko uri Imana kandi uri umwizigirwa. Ibikorwa byawe ni byiza cyane. Turagushimiye kubwo uyu muryango mushasha wumvise umutima hamwe na Jacqueline n'Imana bashinze. Rero ukomeze kubana nabo bahezagire, kandi ndetse abo bose twagiye turahezagira bano bantu umugisha ukomeze kuba umugisha w'ukuri kuko ugereranyije n'ijambo ryawe. Turagushimiye ndetse n'amajambo meza yagiye aravugwa hano
ndetse no muri ino miryango ibiri twese twaje gushigikira ukomeze kunga ubwo bumwe urukundo n'amahoro. Abantu bose aho tugiye kuva hano Mukama ujane n'umuntu wese udutegurira ibihe byiza, udutegurira imitego y'umurwanizi Sekibi, ariko umuntu wese ashike iwe amahoro, hanyuma ejo tuze tuzuka amahoro tuja kubinaza izina ryawe. Byose turazimu twizeye izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpamvu Mweranda. Against the Lord, no one can, no one will. Who will stand against the King? No one can, no one will. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. So who can stand? Who can stand against the Lord? No one. No one can. Oh. mbere yuko ari gikorerwa mu muryango twaba tubanza kwiragiza Imana n'uwo twagira dusabe umukozi w'Imana dushyire mu biganza byayo wa Yesu Kristo so kukengukira kutwemeye kuba muri iki kibanza kukengukira kuba tubona inzara n'inyota
haba tuvuga ijambo ryawe tunyotewe ijambo ryawe tuvuga neza kwawe Imana ngo turagushimiye ko bari natwe urubanza rwaheze n'uwo turabandanya turakwinjiza rero usure uvuge uvugishe abazokuvugisha abakozi bose bavugishwe nawe imitima yacu iremeresherezwe muri wowe neza gihe cyo twiha tubandanye gufatira ngaha bituzanira amagara meza kugira tubandanye turangura ishyamba ryawe imitima yacu yashishe gushima tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umukama wacu nkuko byaba bigendera barateramira irembo rero hariho abashyitsi batugendeye cyane atubwira ati hariho abashyitsi bagendeye kwa Andre hanyuma tuti bakire nkuko byaba bigenda ko bakiriye rero karibu cyane rwose mwisange no kwa Andre nuko no kuri kwama bakire abashyitsi nuko hanyuma muze dusangire ubwo twiyumva tuba bigenda iyo dufise akamaro tuba dufise tuma turi kumwe n'abantu dusangira rero muze karibu mwisange hanyuma tuganire hanyuma namwe mutubarire akajambo kuba kabagenda gusanga mwisange tuba tubazi mugabo akajambo kanyu mukadushikirize muri Kristo kandi kuri mwakoze kwakira kandi mukatwakira mukarenze kutubaza nimvira ko mwatwibutse mwatumenye naho rero mutatubajije abo turiho kandi tubaza ko mutubuze mukadusubire twidodore kumbure hashobora kuba hari umushyitsi ngaho wowe wa munsi ashobora kuba atarahari tubwe rero turi intumwa zo mu muryango kwa Karoli ko Andrea rero na Karoli iyo miryango yarunze ubumwe ko mwari mugize muti reka tubakira ariko tubabanze nk'ikibagenda biramuca mwumva ko atanabi tuzanye n'ineza ni ubwo bumwe bwabayeho turiko turashishikara tunoganza kuko bavuga ko agafuni kabagara ubumwe ari akarenge none rero kidushikanye hano ni ubwo bumwe ariko dufise n'ijambo batuzanye dufise ubutumwa umuryango wadutumye ngo tuze kuraba yangabire mwahabwa ayo mugeni mwakuye iwacu tuze kuraba yuko ameze neza ko mwabizigirwa nta bintu byo kubaca amahari ngo muzomutunge neza n'ibiki
ariko badutumye ngo tuze kuraba yuko ubwo bwizigirwa by'ukuri bwabaye none rero nubwo uyu minsi ari mikeyi turabishije ijisho turabona yuko ameze neza, turabona yuko atotahaye naho umwanya ukiri muto, kandi turabona ko umuryango umeze neza. Irindi jambo rindi ni umugirwa w'ikirundi, umuco w'ikirundi witwa gutwikurura, twasanze abo hambere ruhana turawubandanya. Iryo jambo rigira kabiri, hanyuma ijambo rigira gatatu kubera ubwo bumwe bwapfutse, ngo rya jambo yakubwira wa munsi ngo uzokumbuza umwana, n'ubu we ngo aracarindiriye ko mumutera akamo, hanyuma ngo abitegurire kugira ngo yongera ababone kuko arafise inkumbu. Yaya majambo rero adushikanye ngaha. Hanyuma rero ko twakiriwe neza twobura kubashimira yuko natwakiriye neza, kandi niko byari kugenda nyene ko umuryango turi inshuti. Ubwo butumwa bwadushikanye nuko muryango muhire mubwakire, hanyuma ko musanzwe muzimana neza mubandanye muduhe dusome, hanyuma mubandanye bigende neza nuko tugira amahoro y'Imana. Kuri ubwa kare twariko turababwira mugabo twavuga tumenye ijambo rikuru yari mwagoba kuvuga, twarikeka mugabo ntitwagomba yuko ariko tuburibavugira, rero mwari yivugiye. Hanyuma rero nk'uko mwabivuze twe twararondeye bumwe, turondera kwa Karori, umuryango wo kwa mbere bagera kwa Karori turondera ubumwe, ubumwe mwatworohereza muduhereza turagenda neza nuko. Hanyuma murabona yuko umugeni mwaduhaye kera bavuga ati mwabonye yuko turagabye inka, ati rero murabona ko twari twabitse ikibara, murabona ko inka ivyibushe, mugabo naho turavuga ko ari umugeni mwaduhaye. Uwo mugeni mwaduhaye nawe murabona yuko yashikiye mu bigega bibombotse, murabona ko avyibushe. Murazi igihe mwamuduheza, murazi yego urazi ko umwaka uheze bavuga yuko bamwe bari bazi ko ari umusirikare, abandi bakavuga ko ari umupolisi kubera bambutse, mugabo murabona ubugoye ko adashobora gutera intambwe zibiri anyabutsa kubera iki ivya bigega ufise. Nuko rero twebwe twari twamusavye umugeni twamwiteguriye, nico gituma mubona yuko avyibushe cyangwa murayibona, kandi noneho mwana bishimye turanabibabwira, mwana bishimye murabona ko yashitse mu rugo rwiza. Nuko kandi nawe twaramushimiye, nawe ni n'ukuri yashitse abangutse, igikorwa cyose cyo mu rugo arabitunganye neza n'ukuri. Ikimenyamenya murabona n'umuhungu wacu yuko amurabe mwenyura, nuko atiga mukorera nabi na kimwe. Nuko rero hanyuma iwacu nuko byaba bigenda, nukuri iwacu bigega birahari byuzuye. Rero musogongere musome musubire kuko mwe turabazi. Ubwa kare rero twari tubazi mbwa twagomba tumenye neza ko hari igihe ushobora gusanga mufise irindi jambo ribazanye ko twaje tubasaba, kumbe namwe mama ariko mugira ati uno munsi tuze kubasaba. Rero twagara tubazi tunyizera byabo ryanye none mwari tubwiye. Rero karibu musubire, hanyuma nukuri nimwashya kwande nukuri murayibona namwe muja kuvuga ukuri uha ukuri ndaje ko muvuga. Murabona ko umwana wiwe yashikiye mu rugo wuzuye. Nuko hanyuma musome, tubandanye dusoma tuganira neza kuko twaganiriza kuko twitangura tugere Kristo. Ni Karuzi
si hafi kandi si kure urumva nk'ubu twabwa ejo tuzoza mugabo twebwe twese ku mutima umwanya tuzobatereka ubu murazi ko uburyo bwa none bwakwiraniye tuzobaterefona tubabwire umunsi hanyuma tuzozira kuko nk'ubu twabwiye ejo waba usanga namwebwe bibahungabanije reka rero twe tubaterefone tubabwire umunsi tuzomuzana kuko natwe turabifise ku mutima ko natwe nk'uko umwaka wese batubwiye yuko umwana tutamutwaye burundu ngo yibagire iwabo tuzomuzana hanyuma natwe tuhashike tuganire n'umuryango wo kwa Karori kuko twaganiriye kera nuko turashimye ko cyatugeza kugenze neza kandi turonse n'ijambo dutahana none rero byo hano muri umuryango ni byinshi kandi hari urukundo rwinshi tubyishimiye twahava kwibakira yuko ari ubutumwa bwiza butaha ariko reka tubibashimiye n'ikindi gihe tuzogaruka muzosubira mutugire ko tunze ubumwe n'icyiza none rero akaryoshye kigahora mu itama twemerere duhe amagara hanyuma dutahane ubutumwa murabona ko usanzwe buriko burira mugabo dushobore kurayatutahanye ndashimiye rero ntabyaradagaye ni ukongera gushima twemere rero tuduhe ayo magaba duheze tujyane ubutumwa hanyuma mukama bigoboze tuzongera tubonane agatelefone nako muzotumenyeshe hakiri kare kugira ngo tubwire ababanyi babandi nabona kuri wa munsi musabe ase asubira dushe mu biganza by'Imana tuba dushikara amahoro kuri Kristo tuzagurukira dusome kwa Yehova Mana turasaba gukingukira kuremera umwanya tukaba twabona ikibanza dutekaniwe ukaba wabanye natwe ukaba wabanye n'abari kuba bandika amajambo none mukama turagusabye rero ushishikariye kuba mu rugo rw'uwo musabyi n'umusabikazi wawe aba wowe uzobubakira kandi igihe cyose bazosazanirwa bazokwambara izina ryawe kuko tubazi ko uzobatabara ukabagenderera ukabagirira neza tugusabye rero kugira ushishikare kubana natwe aho tugiye gutaha tujya mu miryango yacu turakwinginze Mana aho abadayimoni baherera mu mpande zose muri iri joro turabatamuje mu izina ryawe kugira tuze gushika mu miryango yacu amahoro kandi amarenguka yacu mu miryango yacu bitume Mana ababanyi uzobukoze ibisigaye bane n'umuntu wese Mana tuze gusura gukorana mu bindi bihe tubonana n'Yesu Kristo umukama wacu.